hagati y'imyaka 20 na 30 nimba uri mw'iyo myaka ata kintu na kimwe ufise ukumva uraryohewe canke uryohera ubwo buzima ukabaho wumva neza ko ataco wokora kugira ubwo buzima ubuvemwo, reka ndakubwire ko ari wewe mukene tuzoba dufise muri kazoza. Ejo ni heza, ego, ariko ntabwo ari heza ku bantu bose, kandi umenye neza ko n'abariya basaza bashaje ataco bafise bakenye bakuze bababwira ko ejo ari heza, ariko ejo ni heza ku bariko barahategura. Iyo uravye abajene bari hagati y'imyaka 20 na 30 ukaraba uko basa ukaraba nuko wambara, ntushobora kumenya umukene w'ejo hazoza canke umukene wo muri kazoza. Ariko uyu munsi twahisemo kurabira hamwe bimwe mu bimenyetso bitandatu bikwereka yuko uri umukene wo muri kazoza. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bikwereka iyo uriko uraja. Ibimenyetso niwabibona canke niwavyibona ko uzomenye yuko arico ukeneye guhindura mu buzima bwawe, kugira ngo ntuze wisange kuri liste y'abantu canke muri liste y'abasaza bazoba bakenya ata kintu bafise. Ikaze kuri GFRG, nimba uri mushasha hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe, ikaze. Ikimenyetso ca mbere kizokwereka ko ugiye kuzoba umukene wo muri kazoza canke uzokwisanga kuri liste y'abakene bo muri kazoza, niwabona ata mahera ugira ukumva uratekanye ntaco wokora kugira uronke amafaranga, ugasigara uvuga nk'abandi ngo amafaranga nitombora. Ndakubwije ukuri, wewe uri kuri liste y'abakene bo muri kazoza, kubera yuko ibyo bintu utariko urarondera uno munsi canke ayo mahera utariko urarondera ugifise inguvu, utuza kwiyumvira kurondera warashaje. Wahora wibwira ngo nitombora, usanga imyaka yarakujanye, niyo tombora wibaza usanga umenga ntibaho. Ejo ni heza, ariko ni heza ku bantu bariko barahategura. Ikimenyetso ca kabiri kikwereka yuko ushobora kwisanga kuri liste y'abakene bo muri kazoza, ni hahandi usanga udafise kariyeri. Muri make nta kintu na kimwe ushoboye gukora. Yego urafise akazi, gusa ufise ka kazi kadasaba ubuhinga. Hari ubuzi usanga budasaba ubuhinga, ugasanga umuntu ariko mu mbabarire ugasanga umuntu akora kuri reception canke umuntu akora mu kabare canke akora ubundi buzima, noneho murabuzi ubuzima bwo muri bwantu hose, ariko ugasanga nta kintu na kimwe twita nk'umwuga canke kariyeri ushoboye. Ca kindi wokora mu gihe usanze banakwirukanye akazi gashobora guhera, ariko ukavuga ati jewe kubera nzi iki kintu ndashobora gukora iki kintu kikanyinjiriza amafaranga. Rero nimba uri muri iyo myaka ya 20 ugera ku 30 ukaba ata kintu na kimwe uri kuriga canke akaba ata mwuga n'umwe ushoboye ubona ushoboye mu buzima, ndakwijeje yuko canke ndiko ndaguha garanti yuko nawe niwaraba nabi canke niwasamara uzokwisanga kuri liste y'abakene bo muri kazoza, kubera yuko wasamaye mw'iyo myaka. Ikimenyetso ca gatatu kizokwereka yuko uzoba uri mukene mu minsi iri imbere canke mu myaka iri imbere, ni hahandi wumva ko udashobora gushora canke kwinvestisa amahera make ufise mu bintu vyunguka, ukumva ayo mahera ufise, ayo make ufise woyarya, ukavuga nka babandi ngo nta myaka 100 canke ngo ubuzima ni bugufi canke ngo nta modoka y'ibihumbi 100. Ushobora kubwita bugufi ariko ukaramba, aho uzi neza yuko ibintu bidashobora kugenda nk'uko ubyibaza canke nk'uko uvyipfuza, canke rimwe bidashobora kugenda nk'uko wabibonye kwa kanaka nimba yabayeho imyaka mike, nawe ucoza ko ushobora kubaho imyaka mike. Rimwe bishobora gushika ukaba warayariye hanyuma ukabona uraramvye, umaze n'imyaka myinshi yiruta niyo wibaza. Ariko vyoba vyiza uteguye kazoza, kubera yuko nta wuzi vyejo. Ushobora kugategura yego ugapfa hakiri kare, ushobora no kugategura ukaramba, byose bikagira inyungu. Burya uwuhombye si uwupfa hakiri kare, ahubwo uwuhomba ni uwupfa atevye mugabo agapfa aregreta amahitamo atakoze canke ibyo atakoze akiri umujene. Ikimenyetso ca kane kizokwereka yuko ushobora kuba kuri liste y'abakene bo muri kazoza, ni hahandi ukorera amafaranga ukumva woyabika gusa ukayarunda mu mufuko, ariko ntushobora kuyashira mu bintu canke mu migambi kugira ngo avyare ayandi.
menya ko nawe nimba uri kubikora uko uriko wishira kuri ya liste, kuko uravye neza amafaranga aya mu mpapuro dufise ariko aragenda atagaciro, kuko uravye ikintu wagura ibihumbi 100 mu mezi 5 aheze, uyu munsi cyaramaze kuduga. Nimba wabise ivyo bihumbi 100 urumva yuko aho agaciro kayo mafaranga yawe kageze. Buriya ni waraba neza agaciro k'amafaranga gasigaye mu bintu. Nimba rero amafaranga yawe ari mu mufuko ntaco akumariye n'ubundi ariko ata agaciro. Ariko uzorabe neza umubosi canke ababosi amafaranga yabo yabika mu bintu, kuko ntushobora kuba umubosi ata bintu ufise, kuko n'abantu bazokwita bosi baravye ibintu utunze. Rero uzosanga ababosi amafaranga yabo aguma asirikira mu bintu, kuko niho bazi agaciro. Nimba ikintu akiranguye ibihumbi 100 akagishira ngaho canke agifise ku bihumbi 100, amafaranga naho yota agaciro, wewe bazoza kumuha ayasumba vya bihumbi 100 ko bazomurangura yabe yaragezeko. Rero nawe nimba yagumije umufuko uzosanga ca kintu c'ibihumbi 100 ugiye kukigura usanga kigeze ku 150 kandi warabise ibihumbi 100. Rero nimba ushaka kutazokwisanga kuri iyo liste, gerageza ko investisa mahera yawe yashire mu bintu kugira vyara yandi. Ikindi kimenyetso ca gatanu kizokwereka ko uri umukene wo muri kazoza, ni witegereza ukaraba iruhande rwawe, ukaraba bagenzi bawe abo mugendana, ukitegereza neza ukabona bariko babaho ubuzima nk'ubwawe, nta difference, nta gishasha ubuzima bwanyu canke ubuzima bwawe. Umwaka uraza, imyaka 2, 3, 4 mukabona muracari muri bwa buzima, muracari kwa kundi. Menya yuko aho naho uri mu ngorane zikomeye, kubera yuko nutarondera uburyo usohoka aho hantu ugenda urabe iyindi nzira ishobora gushikana ku iterambere, muzokoma mwisanga aho nyene, usange mwama muhurira kwirigara muvuga ngo ibi bimeze uko, imyaka usange irikira kujana ku buryo uzogera ku rwego rwo kwikangura usange waracerewe. Rero nimba uri nk'iyo groupe yabo bantu, gerageza urondere iyindi nzira. Sindakubwiye ngo ucuhebana nabo kubera ari abagenzi, mugabo gerageza urondere izindi source kugira ngo urabe ko tazoba umukene wo muri kazoza, kubera yuko akenshi uzosanga umuntu asa nabo bagendana. Akenshi uzosanga iyo muri kumwe n'abantu ikintu utangura gukora utagikunda, mugabo kubera abantu bo batagira ibi ni sawa, gerageza wumvirize usanga bamaze gusa nabo. Rero niba uri kumwe n'abantu mubona umenga ntibatera imbere, ntibava ngaha ntibaja ahandi, nawe niko uzokumeze no mu myaka iri imbere. Ikimenyetso ca gatandatu arico ca nyuma tugiye guhereza ko kizokwereka ko uzokwisanga kuri ya liste y'abakene bo muri kazoza, nimba ubayeho ubuzima wigereranya n'ababosi kandi wewe ataco urigezaho. Ushaka gufungura nkabo, ushaka kwambara nkabo, ushaka gusohokera basohokera, kandi wewe ukorera udufaranga duke canke winjiza amahera make, mbwa ugashaka kwifata nk'ababosi. Uzosanga wowe uri kurarya umutahe, ababosi nabo ariko bajya inyungu. Misi iri imbere usange vyose byakubanya amazi, mbere na vya bintu bizimvye wagura usanga uri kubishira ku isoko, kubera yuko washatse kwigereranya. Imbere kwigeranya n'ababosi, banza ukore nawe ushike ku rwego uvuga ati genda aha, kugira ngo ntuzohava usanga uri kuragura ibidakenewe ngo kubera abantu bakubone kuri umubosi. Muri make, uko abatunzi baremwa buri munsi nako abakene baremwa buri munsi. Niho guhitamwo uruhande ukwiye kujamwo canke uruhande ukwiye kubarizwamwo. Ngibi ibimenyetso bizokwereka yuko wewe uri umukene wo muri kazoza. Niba ubona ko ibimenyetso canke izi ngeso, umenye ico ukora hakiri kare kugira ngo ntuzokwisange mwabo bantu b'abakene bo muri kazoza. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Jif kuri Jifred. Nkabangiriye ko ndabashimira uko twabanye uyu mwaka. Nibaza yuko iki arico kiganiro ca nyuma dukoze muno mwaka. Twabanye neza, reka nizere yuko n'umwaka uza tuzobandanya tubanda neza. Murakoze.